Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi, kw'izaburi y'ijana n'indwi, turayihera ku karongo ka 13 canke se ka 12 tugeze ku karongo ka 30. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ugushimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe. Umutima wabo yawucubishije umuruho, baracuranguka ntibagira ubatabara. Hanyuma batabaza umukama mu marushwa barimwo, nawe abakiza amaganya yabo. Yabakuye mu mwijima no mu gitutu c'urupfu, acagagura iminyororo yabo. Nibashimagize umukama kubw'ubuntu bwiwe no kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu. Yaramenaguye inzugi z'imiringa, avunagura ibihindizo by'ivyuma. Bacitse ibizeze kubera ubugome bwabo, baratetegwa kubera ibyaha byabo. Umutima wabo wari wahuze ico kurya cose, kandi bari begereje icobo c'urupfu. Hanyuma batabaza umukama mu marushwa barimwo, nawe abakiza amaganya yabo. Yarungitse ijambo ryiwe arabakiza, abasimbisha icobo. Nibashimagize umukama kubw'ubuntu bwiwe no kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu. Nibashimagije umukama nibashikanire umukama imbagwa zo gukenguruka, bayage ibikorwa byiwe batera impundu. Abagendera mu kiyaga bari mu mato bakarangurira imirimo hagati mu kiyaga, bariboneye ibikorwa by'umukama n'ibitangaza byiwe muri ayo mabenga. Yaravuze haca habyuka umuyaga w'inkurumba, nawo uduza ibiseruzi hejuru. Baraduze gushika kwijuru, baramanuka gushika ibwina. Batunguka umutima kubera ayo mabi. Barazungeta bakadandabagirana nk'uwaborewe, maze ubwitonzi bwabo bwose buramigwa. Hanyuma batabaza umukama mu marushwa barimwo, nawe abakiza amaganya yabo. Yategetse iyo nkuruma iracureha, ibisebuzi by'ikiyaga birahwama. Baranezerewe kuko bicureshe, nawe aberekeza ku cambu bipfuza. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Turacyabandanya ya zaburi y'ijana n'indwi, ugushimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe. Twahereje ku karongo ka 12, ariko reka tugahere ko avuga ngo umutima wabo yawucubishije umuruho, baracuranguka ntibagira ubatabara. Umutima wabo, iyo twiyumviriye abanyisirayeli bari mu bugaragwa ingene bahuye n'imiruho, ariko kubera ko Imana yarababajwe n'ibyo bagenda barikoza, hanyuma bituma Imana igeraho ibabara, irabareka, barahura n'ibigeragezo, mugabo nyuma Imana irabagirira neza. Rero nitwabona turi mu bibazo, ntituze twumve ko Imana yadutaye, ahubwo tuzoze turaba ati nkore gute kugira negera Imana ibibazo ndimo ndabe ko no bivamo, kuko
hari igihe umuntu aba mu bibazo umutima we ugatuntura atari we binariko ari kubera ibibazo byo mu muryango. Jewe ndashobora kubabazwa n'ibibazo byo mu muryango kandi bitari kuri jewe canke wanashaka bitari no kubana banje, ariko kubera ko mu muryango hari umuntu ariko aritwara nabi, ibyo bikanduhisha nkarushirizaho gusenga Imana asabira uwo muryango. Ubwo rero biranagoye kwishurwa nkuko kuko nyimba jewe nikoreye umutwaro wo mu muryango, n'umuntu atanasenga, n'umuntu adashaka no kuja mu isengero, n'umuntu atubaha Imana, kugira icyo kibazo Imana izogikureho biragoye. Kuko ni byiza ko dusengera abantu bizera, ni byiza ko abantu bose naho yohura n'ibigeragezo mugabo aba umuntu azi Imana basi yigeze no kwizera Imana, aba ari umuntu usengera cyangwa wegerwa hano ukumva ko ariko aranabitegera. 13 bavuga ngo hanyuma batabaza umukama mu marushwa barimo nawe abakiza amaganya yabo. Ngo batabaje umukama mu marushwa barimo, abo bari b'Abanyisirayeli bari mu marushwa baratabaza umukama bikomeye, Imana irabumvira. Nuko natwe tugera mu makuba narababwiye ushize ko je umwana wanje yarabaye mu bugaba bubi imyaka irenga 3. Ndirasubira ndegera Imana ntakambira Imana, hanyuma Imana iranyumvira. Iyo ntaza kuba umubyeyi wujya mwana ngo nze ndamusengera ntiyari kuronka ingene avayo, kuko Imana niyo yumvise gusenga kwanje kuko ari ubura bwanje, iraraba ukwizera kwanje ibohora umwana wanje. Iyo aza kuba adasenga atazi Imana atagize iki ntagire umusengera yari gupotererayo. Niyo mpamvu nawe uri nk'umubyeyi mwana wawe yarapfapfanye nkuko musengere, mugire ku mavi canke uwo mu miryango uzi musengere. Ariko niyo abari n'uwo mu muryango adasenga atagize iki bizokuruhisha, ariko ni kwizera kwawe Imana izokumva igutabare, niwo muntu mutabare. Tuze turasengeranira rero, twikoreranira imitwaro. Abanyisirayeli babonye bikomeye bagarukira Imana, Imana nayo ibagirira neza. Yabakuye mu mwijima no mu gitutu cy'urupfu acagagura iminyororo yabo. Imana yabakuye mu minyororo mu gitutu cy'urupfu. Yibuka aho bari bakiri kwa Farawo bakubitwa basubira bubaka amazi, ibyo byose Imana yarabibatabayira bibakuramo kuko benshi bapfira mu muruho. Ibuka mu bugaragwa, ibyo byose muzi mu bugaragwa hapfiriye benshi kubera kugarariza Imana. Mugabo bagarukiye Imana, Imana yarabumvika batabara. Nicyo gituma natwe mu mafuti twokoraho twoho yose dukwiye kuza twumva ati oya ndarengeje reka ngende ku Mana ntakambira Imana. 15 havuga ngo nibashimagiza umukama kubw'ubuntu bwiwe no kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu. Bene Adamu twese rero aho tujemo kubw'ibitangaza agirira bene Adamu atugirira twese. 16 yaramenaguye inzugi z'imiringa avunagura ibihindizo by'ibyuma. Tabaranya nawe mu gusenga kugira Imana imenagure ibyo byuma, imenagura imigozi ya Satani, cagagura imigozi ya Satani ikuboshe, iboshe umwana wawe, iboshe umugabo wawe, iboshe musaza wawe, mwene wanyu. Tabaza Imana irabishoboye. Ibi bana b'Imana jewe iyo mbona ngo yamenaguye inzugi z'imiringa avunagura ibihindizo by'ibyuma, ibi byo muri Israeli mbishira ku ruhande, nkaca ndaba mu Barundi bari mu bihugu biteye imbere ubuzima bamwe na bamwe babayeho. Hakaba hariho bamwe usanga barihebuye, ugasanga baninjiye mu nzira zitokwinjizwamo, ugasanga bari muri tarabo. Ibyo byose Imana irabicagagura. Nta namwe Imana idashikana ukuboko.
uko umwana wawe yoba ari kose cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa mwene wanyu wowe ukire kuja ku mavu usenge, Imana izocagagura iyo migozi yose ibohangiye ubuzima bwawe uzobuhoke. Ndibuka kera nkinywa inzoga, ndibuka ingene nabayeho ndi mu bintu mbese nyene nari ntumva iki ntosenga ngo numva Imana yuko nkwiye kuyiha umwanya wayo. Ariko iyo Mana ndibuka umunsi umwe nigeze gusenga Imana ntariko koko Mana inzoga zindusha ubwenge, uremeye mba umugore w'inzoga Mana nuwompa nkaheba inzoga no kubaha pe. Imana rero irabyumva irangiza izo ngorane zo kunywa inzoga. Ibyo byose byari bihindizo byampindiye mu gasho ko kuborerwa no ku Mana dutabare cyane, reka tuyihutishe. 17 bacitse ibizeze kubera ubugome bwabo, barateretegwa kubera ibyaha byabo. Ngo bacitse ibizeze kubera ibyaha, barateterewe kubera ibyaha. Nimwiyumvira ibyaha biri muri ibi bihugu biteye imbere. Bana b'Imana, arigihe nganira n'abantu canke se hari ibyo nanje mba ndiko ndaraba, ibaze nko kubona umwana yagiye mu batinganyi, yaragiye mu batinganyi, ubwo umwana umuntu mbese aba ari umwana nyene yaramaze kononekara, yaramaze gutoboka, gushika bagenda yambaye pamperese canke yambaye inepi. Ibaze bana b'Imana izo ngorane ziri mu Barundi bitwa ko twageze mu bihugu byo hanze. Umwana yaratobotse, yarabaye nabi, ngo yirutse ngo akunde kuja ngo yo. Imana dutabare cyane, nukuri isi irarushe. Ibyo rero nyimba biri mu Barundi, iyumvire rero hari niwe nabonye w'umunyarwanda yakoze ubukwe mama bamubyinira ngo araje araberewe ngo umugeni mwiza cyangwa se ngo umwari mwiza. Ibyo ntibiri mu Barundi, mu Banyarwanda, mu Banyafrika, mugihe muzi ko abazungu bobo ari ngorane. Rega jewe nigeze kuba ndiko ndakurikirana ati menye none ko mbona hari abantu batanguye guhangayika kw'abana babo bagiye mu butinganyi, none bakaba baratobotse mu batacyambara impuzu bisanzwe, basigaye bambara amapamperesi bakambara amanepi. None mu bazungu naho birababera gutyo. Nari nagize ngo nyeka hatabuka birabo. Imana itutabare cyane. Ariko kumbe mwebwe abantu bamwe b'abasore usanga bambaye amapataro bayatebeje, bayambariye kunyo ngo ni style. Kumbe ni style babonanye bajya abazungu bambaye bambara amanepi kubera batamenya umwanya wo kuja ku mwanda mukuru, bagaca baza bagenda bambaye amanepi kubera barabatinganye canke arabageyi. Ahubwo sinzi abarezbienne bobo ngo bimeze gute. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Bana b'Imana, nukuri ibintu ni bibi mwisi. Rero umuntu agatoboka, umuntu akaba yarononekaye kubera ibyo bintu byo guhindura iby'Imana yagize neza bakabigira nabi. Ibaza ababyeyi benshi rero bararushe. Narumiwe maze kumva ko hari abana b'Abarundi bamaze kuba mu izo ngorane. Umubyeyi twabiganiriye arihangana, sinavuze amazina, ariko nyene tuze turasengera abana bacu. Nituze imico y'abazungu twabajemwo, tumenya ngo tuje mu bihugu biteye imbere byiza, ariko ntidukwiye gufata imico yacu y'Abarundi ngo canke y'Abanyarwanda n'Abakongomani ngo tuyihindure imico y'abazungu. Nukuri umwirabura afise uruko bagwirabura, ambarizi kwiye, kuko niwaza kwambara amabutura nta uca nk'ubukariso, nukuri ntibibereye umwirabure pe.
kwitandukanye n'ibyo bintu rero kugira nitwatakambira Imana twumve. Umutima wabo wari wahuze icyo kurya cyose kandi bari begereje icyobo cy'urupfu. Aba bari Abanyisirayeli mugabo nimwiyumvire mwese ingene umuntu aba mu byaha n'ibyo kurya bikamunanira. Hanyuma batabaza Umukama mu marushwa barimo, nawe abakiza amaganya yabo. Abazotabaza Umukama mu ngorane zose barimo muri ibi bihugu twagiyemo, Umukama azobumvira. Nanjye narabahaye akarorero ko nanjye Imana yanyumviye. Nari mborego Imana yarantabaye irangiza kunywa izo nzoga. Umwana wanje wa mbere yarabaye ikirara, umwana atabaho utona nwera amazi uri kuramuraba, mugabo ubu n'umugabo mwiza ameze neza asa neza. 20 yarungitse ijambo ryiwe arabakiza abasimbisha icyobo. Tuze turasenga Imana kugira idusimbisha icyobo ntitupfire mu byaha. Rimwe nibashimagiza Umukama kubw'ubuntu bwiwe no kubw'ibitangaza yagiriye bene Adamu twese. 2 nibashikanire Umukama imbagwa zo gukenguruka, bayage ibikorwa byiwe batere impundu. Ngo bashikanire Umukama imbagwa zo gukenguruka. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umuhungu wanje aza gukira nari kuba narondeye impene nkarondera inka nziza nkaza gushikanira Umukama. None niba hubaha Umukama Yezu yitanze ku imbagwa ya twese, yitanze ku inkuka y'isi yose, akaba atamahene tugisabwa canke inka. 2 bavuga ngo abagendera mu kiyaga bari mu mato bakarangurira imirimo hagati mu kiyaga. Abagendera mu bwato, mbega abadandaza barangura bafise n'ibintu byabo mu by'ibyashara mu bwato. 4 bariboneye ibikorwa by'Umukama n'ibitangaza byiwe muri ayo mabenga. Aha twibuka uko abariko baradandaza bari mu bucuruzi bwabo, bariko barasafisha abantu n'imizigo yabo mu bwato, barabonye ingene Abanyisirayeli abo koge Farawo yakurikiye Abanyisirayeli bariko baragenda, ingene ibintu byagendeye abo muri Egiputa bari bakurikiye Abanyisirayeli. Aba nibo bagiye baravuga inkuru canke se hari n'ibindi byinshi byagiye kuba biba ku Banyisirayeli. Ababirabira hagufi nibo babyanditse, nibo babitangaza. 5 yaravuze haca habyuka umuyaga w'inkuruma, nawo uduza ibisebuzi hejuru. 6 baraduze gushika kwijuru, baramanuka gushika ibwina, batunguka umutima kubera ayo mabi. 7 barazungeta bakadandabagirana nk'uwaborewe, maze ubwitonzi bwabo bwose buramigwa. 8 hanyuma batabaza Umukama mu marushwa barimwo, nawe abakiza amaganya yabo. 9 yategetse iyo nkuruma iracureha, ibisebuzi by'ikiyaga birahwama. Imana yategetse ibisebuzi by'ikiyaga birahwama, biracureha. Haraho nasomye nihuta kubera mba niko nacunganwa n'iminota. Reka mbere tumarire mvugire rimwe na rimwe. 30 baranezerewe kuko bicureshe, nawe aberekeza ku cambu bipfuza.
abana b'Imana rero ibi bisebuzi si byagiye biba kuri bene Israeli gusa. Mu isi turimo uri kuraraba ingorane ziri muri iyi si ziteye agahinda, ni nyinshi cyane. Ibihugu nka byose birarira, ibihugu byose bikikijwe n'amakuba. Dubai na hantu hiyemera, ni gisagara kiyemera cyangwa se n'igihugu kiyemera, ariko mwarabonye muri iyi minsi imvura ingene yaguye, ibintu bikononekara basi, ibintu bikononekara. Abajya bo kwanza ngo ni n'imvura barimye, imvura barimye niyo canke bateragiye niyo yagize bijya byose. Ijya mvura ngo yindimano nyimba ari yindimano bikoreye yo mu kirere, basi bijya byose ni ingorane n'ingaruka z'ibyaha biri muri iyi si. Mugiye kubiraba ibihugu byinshi haraba imyuzure, haraba amakuba, ntirengagije ni Burundi harabavuga ati none mu Burundi dufise ibyaha bimeze gute byatumye Imana iturakarira. Oya, ariko isi yose ifise ibyaha birakaza Imana. Mu Burundi perezida w'Abarundi yavuze ati umuzoba umutinganyi nazo bari mu kindi gihugu cyahehe Imana izomuhane, turamuvumye. Mugabo hajya mu Burundi hariyo abatinganyi b'abagore babyigisha mu bwenge mu ibanga rikomeye, ariko bariyo narigeze kubabwira umugore yashatse gufata uwundi mugore mugenzi we, hariho n'ababitungiyemo. Ariko bana b'Imana, abantu bari muri ibyo bintu cyamuzi n'ububiri muramubwira turi kurajya umuhero basi, nukujya umuhero. Imana idutabare cyane, nugukwegera ishano mu gihugu, nugukwegera ingorane umuryango. Rero kuri Sodoma na Gomora suko nibaza ko abantu bose babaye babi ku buryo harokoka bajya abantu gusa, kuko abana bari bakiri mu nda za ba nyina, n'abana bari bakiri munsi y'imyaka 10 nta cyaha bari bakoze. Mugabo kubera ko bakura barabirira kuri bya bindi byaba bakuru babo, Imana yararavye ati oya bose reka nyukiranye bose ndajaniranye. None rero dukwiye kuza turasenga. Wowe wagize Imana ukava mu bibi byo mu isi ugashima Imana, ukanababwira abagenzi ati nukuri ndashima Imana yankuye muri izi ngorane nari ndimo. Nyimba nari umurozi ndashima Imana ko nari umurozi nkaba narabikize. Nyimba ndi musambanyi ndashima Imana ko nari umusambanyi nkaba narabikize. Nyimba bandi batanga gafuku kwicana, ariko Mana oya kweri i Burundi kabisa ishano, abantu bagabura ishano barenze inkombe. Mu Burundi n'abantu benshi bumva barishana, umuntu wo kugira guhembura guha ibiguhembura akaguha ibikwica. Murumva rero ko ibyo byose ari bibabaza Imana. Tutirengagiza abacamanza bo mu Burundi n'abandi bakora mu ma office atandukanye, kujya ruswa, guhemukira abana ngo mujyamane ubaho ibyigwa. Nigeze kubicako ku Mayange, natwe twari dufise umwana kabisa, mugabo dushima Imana uwo mwana ifuro ry'igiti ararahiruwa buri nyimba yari diregiteri yari iki, aravuga aramwangira ibyo yaramukeneye, kaza aramuha ngo ibyigwa kubusa mu ibyigwa ngo bakunde bajyamane. Ariko umwana wacu kubera twaramuhanuye, ibaze rero. Kandi umuntu yadukoreye ibyo bintu yari n'umuntu ariko arigira ibintu by'ubupadiri.
mana imana yo mwijuru dutabare cyane. Rero tugerageza kumuronderera irindi shure mu bundi mu kindi gice, ariko ibyo byose ni ibyaha abantu baba bariko barakwegera igihugu, baba bariko barakwegera isi. Niyo mpamvu ibyago biguma byisukiranya kuko imana ntikitwumva kandi tutayisenga. Nimba hari ijwi rimwe cyangwa amajwi abiri, benshi babesha ngo turi abakozi b'Imana, ariko ibi twikikamwo biba ari byinshi. Turi abantu beza, duca imanza neza, mugabo umupfakazi wahonyoye, imfubyi wahonyoye. Ngira no mu gihe cyahera nigeze kubabwira umukecuru, umumama kuze bamupfunze bamurenganya kwitongo ryiwe, kandi yari amaze kuritsindira n'inshuro zingahe. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ibi byose rero tuza turarundarunda ngo turiko turagira iki, mugabo ugasanga Imana irabitsembatsembye bana b'Imana. Imana idutabare cyane, mukama Imana bahezagire cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.